Naho Uburundi bwateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yo kugwanya ibiturire, amashirahamwe yigenga agwanya ibiturire mu Burundi aracafise intambamyi ziyabuza gukora uko vyategerezwa. Bivugwa na Gabriel Fyiri arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta Olicome. Biraboneka neza yuko amasezerano yarasinywe, Uburundi bwarashize bw'ikumu, mugabo vyagaragaye neza yuko mu vy'ukuri ataho twavuye ataho twashitse buje no kugwanya igiturire. Nivyo hariho intambwe ntoyi yatewe, mugabo inzitizi n'intambwe zikiri nyinshi cyane. Haba mu bijanye no kugwanya igiturire ni cigwa gihambaye cyane cyakozwe, kandi hariho n'ibindi vyigwa bikorwa na ONU mu bivyo byo kugwanya igiturire, biragaragara neza ko turashika. Kubwa Gabriel Fyiri, ikugwa mu mabanga rimaze iminsi gibonekeza ku batware batandukanye ntaco rishobora guhindura mu gihe hatabaye ihindurwa ry'ingene inzego zikora n'abazikoramwo. Atanga akarorero ka douane n'amakori byasubirijwe n'ikigo OBR. Mishamwe Olicome tubona ko ari ibintu bisanzwe cyane kandi vyama bikorwa. Igikenewe kugira ngo ayo mabwabwa akogwa mu gihugu n'abari mu nzego bamwe bamwe ahere nuko leta igira ico twokwita réforme profonde de l'administration, bazana impinduka zidasanzwe mu vy'intwaro. Kuko muri bugene bagize muri OBR kiya kigo gije kugiranya amakori, birukanye abakozi bose bari muri douane, bari muri impôt no gutoza, barabirukanye bose, bashira amateko mashasha, bazana abakozi bashasha bakoresha ibibazo. Ndakubwije ukuri badahereye mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo bamanuka bashike ku mutumba bahindura abantu bajejwe intwaro administration, tuje dukora byose azobara amajambo gusa. Kuko nababwiye abakugwa bamwe bakugwa n'abaje bamwe baja. Igizo tuma ibintu bihinduka rero nuko haba ico no kwita une nouvelle ère, ataruko ntibizoshoboka. Uruhara rw'amashirahamwe agwanya ibiturire vyavugiwe mu gikorwa co gutanguza ingendo yoranga abakorera mu gisata co kugwanya ibiturire cyatunganijwe n'ishirahamwe Olicome kuri no wa mbere Nyakanga.